Mwiriwe canke mwaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV none n'umwanya makuru agize ko ari karagaruka ko cane irya nino ga mu gihugu c'u Burundi o tugiye kugaruka ku makuru arabana na politike ndetse n'umutekano. Muri kano kanya turazbazanira amakuru ahambaye cane ariko aravugwa kuri President Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu kuva amezi abiri arangiye ahawe kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika kuri ubu ngubu President Evariste Ndayishimiye byajeje kugaragara yuko inshingano zamutaye kuwa amazi. Muri ano makuru turaza kubabwira kuvyinyegeje inyuma yuko ibihugu 200 vyiyamirije ingendo yiwe mu burongozi bw'ubumwe bwa Afrika kuri ubu ngubu President Evariste Ndayishimiye aragiramiwe. Turaza kugaruka kuri ayo makuru aho bamwe mu bategetsi ba Afrika bavuga yuko President Evariste Ndayishimiye atari guhabwa kurongora uwo muryango mu gihe n'igihugu ciwe vyamunaniye kugitwara kuri ubu ngubu igihugu ciwe kikaba kidafise inyishu ku bibazo bihanze igihugu. Kuri ubu ngubu ikibazo cy'igitoro nimunezerwe ko dufise aho tugishira. Ikibazo ntagaruko cyabuze ikibazo c'ifumbire ya fomi abarimyi barabaye benshi mu gihugu. Ni ingendo ya President Evariste Ndayishimiye imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zizugururwa ruko u Rwanda rutanze abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2020 muri 2015 kuba umuvugizi ni ibanga rigoye. Muri ano makuru turaza kugaruka ku makuru ahambaye cane ku nyishu itabereye yatanzwe na Jerome Niyonzima umuvugizi wa leta. Muri kano kanya turaza kubabwira amakuru menshi cyane ariko haravugwa nga mu gihugu c'u Burundi ngicyo bikoze President Evariste Ndayishimiye ntakwiye ikindi kiringo cyo kubandanya kurongora Burundi kuko ari ukubwica. Bimwe mu bivugwa muri bamwe bakurikiranira hagufi politike yo mu karere aho President Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yahejeje kwiyerekana nk'umuntu adashoboye nimba atarabamufasha gutwara boba badashoboye. Muri kano kanya tugiye kugaruka kuri byinshi cyane ku bibazo bikomeye cyane President Evariste Ndayishimiye yoba yahejeje kwinjiramwo ngo n'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bigiye gusenya President Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu. Amakuru ariko aradushikira na makuru ahambaye nkuko nyine tugiye kubigaruka ko muri kano ka mwanya. Ndasubiriye rero kubahereza kaze. Ibihugu 200 biriyamiriza ingendo ya President Ndayishimiye mu burongozi bw'ubumwe bwa Afrika nta mezi abiri aramara arongoye ubumwe bwa Afrika none yamaze gukwega ikibazo gikomeye mu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Kwigenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2026 Burundi bwatanze izina rya President Macky Sall yahoze arongoye Senegal nk'umukandida ariko yitoreza kuba umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Uburundi bwavuze ko bubikoze nk'uburongoye ubumwe bwa Afrika. Iyi ngingo yababaje cyane abatwara Senegal ntiyigeze itahura ingene uwahoze atwara igihugu yatanzwe kurongora ONU igihugu ciwe kitavyemeye. President Macky Sall asanzwe atavuga rumwe n'abatwara Senegal uno munsi, mbere bo bavuga ko bipfuza kumucira urubanza ku kugene yatwaye igihugu cabo nabi. Muri ino ndwi President Ndayishimiye asa nk'uwagerageje gutegeka ibindi bihugu vya Afrika ngo vyemere kandi bishigikire President Macky Sall nk'umukandida wa Afrika. President Ndayishimiye yatanze amasaha 28 akora ico bita license procedure, no kuvuga ko ibihugu vyasabwe gukoresha agacerera mu kwemeza Macky Sall maze ibitamwemereye akaba ari vyo bivuga. Nta vyatevye mu masaha 28 gusa ibihugu 200 byari bihejeje kwiyamiriza iyi ngingo. Muri ivyo bihugu harimo Senegal mbere n'ibihugu bikomeye muri Afrika nka Afrika y'Epfo ndetse na Nigeria. Ibi bihugu ntivyimirije Macky Sall ahubwo vyiyamirije ingendo ya President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ivyo biboneka mu butumwa bw'ibihugu bivuga ko bidatahura iyo ngendo yakoreshejwe kuvyemeza ko Macky Sall ari we mukandida wa Afrika. Ibihugu bivuga ko byari kubabazwa imbere
bikanabiganira ko byari kubazwa mbere nyine bikanabiganira ko kugira ngo byemeze iyo ngingo hako bitegekwa kuyemeza kandi ari ingingo itabereye. Igihugu ca Nigeria nico gisa n'icatomoye rwose amakosa yakozwe. Nigeria ivuga ko atangorane ifise ku mukandida yavuzwe canke igihugu avamwo. Nigeria ivuga ko kumbure iyo habaho kuvugana hagati gushobora kuboneka izindi zina. Nigeria ibona ko hakozwe ikosa rikomeye kubera umugabane wa Amerika y'ubumanuko n'ibirwa bya Caraïbe ari wo uramukiwe kurongora ONU. Nigeria ibona ko iyi ngendo ishobora kubangamira bikomeye inyungu za Afurika yose. None bigiye kubandanya gute? Perezida Macky Sall we avuga ko azobandanya kuba umukandida. Senegal ivuga ko itigeze imwemerera. Ubumwe bwa Afurika ntibwamweje yoba agiye kuba umukandida w'u Burundi bwonyine. Ubuhanuzi bubi twarabivuze umunsi umwe. Perezida Ndayishimiye azicuza kuba yaragenye Edouard Bizimana kuba umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Iri ni irindi kosa amukoresheje kuko niwe yategerezwa kuba yamweretse ko ariko arakora amakosa. Iyi ni intango aba bantu uko batwara u Burundi bibaza ko ariko n'amakungu atwara. Aha Perezida Ndayishimiye yahabwa kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Umukenyezi wiwe yamukeje ngo agiye kuba perezida wa Afurika. Ubu ngira baratanguye kubibona natamenya ko adategeka igihugu bigize Afurika ahubwo ko ari umuhanuzi wabo bangana azorangiza ikiringo ciwe iteka rya Afurika rigeze habi cane. Ni iki kibi cane kubona Afurika yerekana ko idafitaniye iyo ihagaze kugwanira inyungu zayo ku rwego mpuzamakungu. Iki nico umukuru w'umuryango yari ajejwe ubundi none vyanse mu ntango. Nyuma y'amezi 2 gusa ahawe kurongora uyu muryango, kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kubipfukamika. Bamwe n'abandi barongoye ibihugu vya Afurika bavuga yuko ingendo ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari ingendo itabereye ngo kwaba ariyo ntanduruko y'ibibazo igihugu ciwe cyoba kirimwo. Iyi nyishu ntibereye Jerome Niyonzima w'u Burundi. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi, mu kiganiro abavugizi b'inzego z'igihugu baraye bahaye abarundi, umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima yarayatangaje benshi mu nyishu yagiye yaratanga. Ubundi Jerome Niyonzima azwi neza mumenyesha makuru aciye ubwenge, yakoze imyaka myinshi muri Radio Isanganiro na Search for Common Ground, izwi nk'uwabaye mu mashirahamwe yigenga kugezaho yanabaye mu ndongozi za OAG. Azwi nk'umushingantahe yugurukira bose. Arubahiwe ingene yahagaze rugabo igihe umushikiranganje Martino Ninteretse yari ahagurukiye ishengero rya Pentecote rya Kiremba. Hari amajambo yitezwe ku bandi batwara Burundi ariko atitezwe ku muntu w'ubuntu nka Jerome Niyonzima. Ikibazo cy'igitoro nimunezerwe ko dufise aho tugishira. Abajijwe ku kibazo cy'ikena ry'ibitaro, Jerome Niyonzima yishuye ati kuba ikibazo cy'igitoro kituraje inshinga dukwiye kunezererwa, bisigura ko dufise aho tugishira. Yongeye ati niwabona aho baririra ibitoro nuko baba bafise amaguru, niwabona aho baririra ibirato nuko bazaba bafise amaguru. Ubundi twaheruka Jerome Niyonzima ari umumenyesha makuru agerageza gusokora Perezida Ndayishimiye iyo kumukosora iyo yabaga yakoze ikosa, iyo ariko aratanga inyishu z'ubujanja ngo igitoro cyuzuye ninywa nawe. Jerome yamwibutsa nyabona ko kuva avuze ko acifatiye mu minwe caciye kibura rwose. Ni Jerome yuma
ni Jerome yaguma amusubiramwo nyabuna ngo kiri hehe none uno munsi Jerome Niyonzima nawe atanguye kuzana ya nyishu y'ubujanja. Inyishu yiwe yotuma ata munyagihugu asubira kubaza ivyo akeneye, kuko abategetsi aho batanga inyishu bosigura bakekeza umunyagihugu ngo nanezerwe n'ibindi byinshi asanganywe. Muvuga ko mubuze imiti, nimunezerwe nyabona ko mufise imibiri yo kuyinywa. Muvuga ko mubuze ifumbire, nimunezerwe nyabona ko mufise imirima. Muvuga ko mubuze isukari, nimunezerwe nyabona ko mufise icayi muyishiramwo. Muvuza ko abasoda baheraniwe amafaranga bakoreye muri Somalia, nimunezerwe nyabona ko mwashoboye kujayo. Muvuga ko mufise agashahara gato, nimunezerwe nyabona kuko mufise akazi. Muvuga ko abana batiga neza, nimunezerwe nyabona ko mufise amashure. Ikibazo cy'ifumbire ya FOMI abaremyi barabaye ngo benshi. Iyindi nyishu itangaje yatanzwe ku kibazo cy'ikena ry'ifumbire ya FOMI, umuvugizi w'ubushikiranganji buraba uburimyi yavuze ko ingorane ihagaze ku kuba abarimyi bararongerekanye cane, acahanura abarundi gusubira kwijukira ya fumbire ya kera. Jerome Niyonzima yaciye amwuhira nawe nyene abandanya gutyo. Ikibazo cy'ifumbire ya FOMI ntikiri ngaho ubwa mbere, ni ikibazo c'ubusuma. Umurimyi ariha ifumbire yiwe na leta y'u Burundi irariha ifatiye ku barimyi biteze kuronka iyo fumbire, ariko mu nyuma FOMI igaca igaruka kuvuga ko idashobora gukwiza ifumbire abarimyi bose. Ni ukuvuga ko mu kwakira amafaranga y'abarimyi FOMI ata kibazo ifise co kwakira menshi, ariko hageze kuri ifumbire FOMI igaca yihindukiza ngo abarimyi basigaye ari benshi, leta ishigikira bino bintu iba nayo nyine yinjiye mu busuma. None umushikiranganje Alain Ndikumana yaratomoye neza ko FOMI ivyo iriko irakora ari ubusuma. Imbebe z'u Burundi n'u Rwanda zugururwa ari uko Rwanda rutanze abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Iyi niyo nyishu Jerome Niyonzima yarayishuye ku kibazo c'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Si inyishu nshasha, ni inyishu ya perezida ariko itagira ifatiro. Cambere muri Nyakanga umwaka wa 2022, igihe umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni abogojwe imipaka yacuye yugarwa, none ico gihe u Rwanda rwari rwatanze abo bantu. Imipaka yasubiriye kugururwa muri Nzeri umwaka wa 2024 ku mvu zitafashe, ahubwo mu ntumbero yo gushimisha Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC. Ca kabiri, abo leta y'u Burundi yashizeho imitahe mpuzamakungu ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015, uyu munsi bari mu bihugu bitandukanye nka Belgique, France, Aromani, Canada n'ahandi. None ni kuki ico kibazo kibazwa Rwanda yonyine? Mw'isi nzima nta na hamwe iyo mitahe yahawe agaciro kanatsinda. Abo bantu baronderwa barakiriwe nk'impunzi za politike zihamwa n'intwaro iri mu Burundi. None ni kuki u Rwanda ari rwo rwama rubazwa kino kibazo? Birumvikana ko ari icitwazo gusa. Twizere ko Jerome Niyonzima atazohava agera ku rugero rwo kwita abansi b'igihugu bagenzi we bahoranye. Aha nyine yoba abona ko imbebe zugururwa ari uko u Rwanda rutanze wahoze ari umuyobozi wiwe muri radiyo Isanganiro Anne Niyuhire canke bagenzi we Patrick Mitabaro na Arcade Havyarimana kira. Noneho abo bantu ntibakiri no mu Rwanda. Iyo abategetsi iyi nyishu omengo berekana ko u Rwanda ari rwo rwonyine rukeneye iyugururwa ry'umupaka, ku buryo umenga abategetsi ntibazi amarira y'abanyagihugu mu Ruhwa, mu Cibitoki no mu tundi duce twose twegereye urubibe. Abanyagihugu bavuga ko ubukene
barembeje kubera batagishobora ivyabo mu Rwanda. Bamwe mu bategetsi bo ku mbebe birongwa barafatwa kubera ivyo bashora mu Rwanda mu misho. Hari bamwe badafatwa kubera ari ibihangange vya CNDD FDD biheza bigasuninira amakosa yavyo ku bantu bato bato, ariko inyifato y'abategetsi bo nyine irerekana ko bari bakeneye ko uwo mupaka wugururwa. Bakeneye ko umupaka wugururwa. Kuba umuvugizi ni ibanga rikomeye. Hari abavugizi b'inzego bama batwagiriza ko tumenyekanisha canke tubarenganya ngo kubera ibyo bavuga atari byo vyiyumviro vyabo, ahubwo ari ivyiyumviro vy'inzego baserukira. Yamara abavugizi bakwiye kwama bitondera amajambo bakoresha, kuko impera n'imperuka hasigara ivyo bo bavuze. Mbere abantu ntibanasubira kubifatanya n'ababatumye. Umuvugizi mwiza yohanura abamutwara kudahuruduka mu vyo bavuga. Kino kiganiro c'abavugizi b'inzego kirakwiye kuvaho. Abavugizi nta ngingo bafata, kandi ivyo bavuze ntabwo bica vyega inzego bavugira. Nta handi na hamwe bakora bino bintu. Ikiganiro nk'iki gikwiye kwama kiremeshwa n'umukuru w'igihugu canke umushikiranganje wa mbere. Abo nibo basabwa ivyo bavuze. Nk'ubu Jerome Niyonzima avuze ko abanyagihugu bosubira kwitwararika ifumbire isanzwe kubera umwavu wa FOMI ari muke. Ntitumenya ko ari iciyumviro ciwe canke ko ari intumbero nshasha ya leta muri ico gisata. Vyiza umushikiranganje Corinne Mbarushimana yobitomora. Ubundi ubuvugizi bishura utubazo ku bintu bito bito vyihuta, kubera uwo bavugira atokwama ariko yishura abamenyesha makuru. Ariko abavugizi sibo bahagararira politike y'igihugu. Nukubarenganya bakavuga ivyo batajejwe. Ariko tubivuge tubisubire, hariho inyishu twama twiteze. Kuri Evariste Ndayishimiye, Angeline Ndayishimiye, Reveriyano Ndikuriyo, Gilles Daniel Ndabirabe canke abantu nka Mbayahaga, ariko hariho amajambo atabereye Jerome Niyonzima. Ni ngaha duciye dusoza yaragize ko karagaruka ko cane. Amakuru yacu nakagaruka mu kandi kanya turabageza ko ibindi bishashe byiza kuri mwese. Nivyo ndabipfurije.